Mu majambo make Inès ninde? Je nkora karaoke muri Peace and Love. Navukiye ku Musaga 1999 mu kwezi kw'icenda tariki 12. Iyi ni imwe mu nkuru novuga ati imaze imisi iri gukwiragira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa navuga ati imbuga ngurukana bumenyi, aho umuririmvyikazi Inès Raguël asanzwe akora ari kurangurira umwuga wiwe cyangwa novuga ati ari kurangura ibikorwa byo mu gihugu cya Tanzania, aho novuga yuko abenshi bari bamuzi nk'umurundi, mama na papa wiwe cyangwa se na nyina ari abarundi. Aho rero muri bimwe ivyo yashoboye gutangaza benshi ari uko mu kiganiro yakoreye kuri media imwe yo mu gihugu cya Tanzania, aho yashoboye kuvuga amajambo yashoboye gutangaza abantu benshi cyane. Natanguye ndabashiriramwo imwe muri video yakoze akiri mu Burundi, novuga ati akiri n'umunyeshuri abana n'umushatsi wiwe ko yaboneka ko ari umunyeshuri, novuga neza ko yashoboye kuvuga ko yavukiye ku Musaga. Rero mu cyo kiganiro yakoze akavuga yuko yavukiye mu gihugu cy'Ubufaransa, aranigayo na primaire, novuga ko yaciye yigayo acagaruka kwiga mu Burundi secondaire. Reka wumvirize video yakoreye mu gihugu cya Tanzania, cyangwa kiganiro yakoreye mu gihugu cya Tanzania n'amajambo yashoboye kuvuga. Mimi natamani kujua kiasili wewe ni mtu wa wapi? Mimi ni mchanganyiko wengi sana. Ambao ni upi huo? Mfano kwa kujua Kifaransa, mimi nimezaliwa Ufaransa, primary nimesoma Ufaransa, secondary in Burundi, my mama ni wa Burundi lakini dad ni wa Tanzania. Inyuma y'ayo majambo novuga ko hashoboye kuvugwa ayandi majambo menshi, bamwe bashobora gushikiriza yuko ati Inès Raguël yashoboye kwihakana igihugu cy'u Burundi, ati yakoze amakosa kwihakana Burundi, ati ntiyari kwicisha muri iyo nzira. Abandi nabo bakagira ati nuko mu Burundi aba promoters bo mu Burundi bo baramwimye support, rero amaze gushika Tanzania akabona barose support akacahitamwo kuvuga amajambo nkayo. Novuga neza yuko video ya mbere yerekana akiri mu Burundi, video igira kabiri ari i Tanzania. Ndibaza nawe ushobora kumva kuba watahuye, woshobora comment yawe hano kugira ngo dushobore kumva nawe washoboye kumutahura gute Inès Raguël. Kandi ngarakubwira ati ibuka kana subscribe kuri Eric Burundi TV. My name is Simba from Side in Hare mu Manuko. Ndabakunda cyane, ati ciao.